mukora akazi kame ka cinema bagize amajambo bavuga bama bako bafashe nabi muri lancement ndavuga bagiheko geranza n'umugenzi wawe n'abandi benshi bagiye batandukanye banyama bagize amajambo menshi bavuga kuri lancement yanyu ndetse no kuri cinema mwasohoye benshi baragize amajambo menshi bavuga yo guponda uvyakira gute d'abord ayo abantu mukora akazi kamwe badashimira ibikorwa muri ko murakora canke berekana yuko mwabafashe nabi kuba bo barabafashe nabi sinibaze ko ari ivyo nibaze ko babeshe ariko kandi nyimba bo barabafashe nabi kumburengirano kubera ko nabo bo babifashe nabi bitwaye nabi yabifashe nabi apana kwitwara nabi ngireko mu gihugu gisahira hari umuntu yitwa Nerinat uramutse hari amajambo yakuvuze ko abigira mama wawe yuko donc areka gushira muri cinema bizo babigukwegera tumutwarinda tumugira gute uravyumvise avuzakiriye gute apanze umuntu kuri rezo sose yego ujya mu no mama Nerinat bano nati n'umukobwa ujya mwigeme yego sinzi byavuga hirabira ndababuno bwitse hiraba bravo ngo ni mutonya bwe no kuri kwibara urawiyumvira gute uyumva gute yufise mama wabona akiri muto ano bwo bwitse ndaryoherwa cyane ariko wana bakiri mutonya cyane ni baby he akantu kibe byaho kandi mumwifuza attention ego ururutse inde abandi barurira indege agashimwe ku muntu atora ikintu cyari cyatumye burya mu muga tuzobimenya muri film ariko tuzobimenya muri film ubu nyene muri commentaire atubwire ni mikasha cyayitanga ariko benshi baragize ko amakomantere ariko ntacu twaye ni bon en tout cas kuri no kuhe cyanje barabizi ko yamenye yimbere atari original wanje rero hariho nk'igihe bishika nkagira ari inyama karenza nari inyama nkarenza ubona ko ndazikunda ugasanga ryavunitse cyane nk'iboma nkavunika ikavunika rero bamwe ivyo birakwiriye yape nibikwe n'umusi mu rugo gwiza vraiment kazima tarukuri byo bari ko usanga atanu rushura hari Noraski wadoheye bikorana mwe uba mu smash akina mbwa wanje muri data yego ana mahaba akana ingo muri uno mwaka ni gutera tuje imbere twizere yuko ivyo Nerinat yavuze bitazoshika Nerinat erega ujya siwe yandemye n'Imana yandemye ntabo bashaka mfise ariko bagucira imisi uragiye Imana nizi ndaje ibyiwawe Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza murasi. Mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Franny the Answer. Iyi ni African TV Soda gukaze yose kwakana uri mu Burundi mu Rwanda mutinza muri Kenya muri Congo Iburaya no muri Oman. Vy'abarabu ndavuga Oman na Bi Saudite abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze. Aho muri Oman babagenzi bano hasi. Bano muri Oman ndabakunda sana. Kandi ngo kuva kera ni mu rukundo namwe. Abano muri Oman mu vyumve na Arabia Saudite ndabakunda so much. Ariko abantu muri Arabia Saudite barafise imitima myiza cyane. Jewe ndabakunda. Cyane ko arabadamu benshi. Bagire myiza canke mibi ndabakunda. No kundi umuntu afite umutima mubi. None sikimana yadutegetse gukunda. Oya, n'umuntu afite umutima mupfa kumukunda gamutse. Abari bigerageza. Umeze neza ariko. Urambaye. Bane reka abandi twavuze ko kugira introduction. Alexa. Urambaye. Iko atana kukamata. Urambaye neza kwa. Identity za mupya. Nuru yatanguye kuronka amahera bukebuke. Amahera yatanguye kuboneka. So turabana mu kijeni twa Noraski Kezimana Noraski ntaro gatandatu solution man of God am new creation am son of God am unstoppable papa haya umugabo wafanywe vine. Sina n'abandi bana benshi. Yeah. So murahawe ikaze rero ngahi wacu. Yego. Umusi batwakiriye mu rugo. Ni mu rugo kwa Fanny Lavine umva kwa Fanny Lavine kwa Noraski hera bahari inyuma hari inyuma ndaza murabona ibintu bihari akoze gaho karadoga mu bantu bari hari bakavuga aka kamoto kariho kava he okay bana hari inyuma kwa kamoto kayo kava he nurombaye neza kwanza maze kuba ingeso yawe kuzuka ku mastire meza musanzwe je nani ndabivuga bahungu umuntu aronse umugore ukazibona nejo bundi urose umugore uzomenye ko urose ikintu ciza gose kubera urose umugore ucuhindura n'istili hari abantu bafite abagore mugabo abagore babategeza bababera imigisha nakwani uri mutima yaje atuwa mahari so burya
Nuru oya mu bisanzwe ukora nako dukurikirana vya vrai muri wanyu nimba utaratanga inkwano umugore ntashobora kubera umugisha ndabwira ikintu kimwe umugore naho urashobora kuba ufise ishati imwe unaona ishati y'imoja lakini ikawa yasiwe kwa jua nini uko na madame ofete umugore atumi aranka ishati mwo yambara indwi yose none kimwereka nkashaka mane we nturakubitika mane jumba zimane je navuye ko ariko ntakubitise uri mu rugo oya nsanakubitise ndi mu rugo ariko je nabaye ubuzima bugoye yego kweri je nabaye ubuzima bugoye ndibuka ko nakora akazi ko mu gikoni oya baza muri baza ko mu gikoni no yasubira oya basi yahuye vuba tuye nakoze kweri bon ntikara ko mu gikoni ko mutere nagiye gusaba ahantu indaro ngiye gusaba ahantu indaro bacambwa ati rero ngaha twe nta mukozi twotunga uhari uravyumva nta mukozi twotunga uhari ni ukuvuga akazi kose nije nagakora nyage nari umuririmbyi bro kandi nari hit kweri nari umuririmbyi hari wa gatandatu nitwa gospel rapper rero bash byo nibisanzwe ariko naba nambaye impuzu meshi muri make wari itatana umugore aratse yumvira rero aciyaze mama lawo iyo ishati yayigoroye yafara kwigorwa gusa nina nziza pe n'undi muntu agira hano magorore impuzu kwera ayipfuvye cyangwa nawe ntibona iki wawe itagoroye imipira maronki imipira maronki yasubira inyuma imipira maronki mubisanzwe imipira maronki mu bisanzwe nukuye nibimeze rero mubizi none abanyamuji murabizi mwamubizi imipira maronki nukuye nimeze cyane uziri ngine manayira ako nawe dupfiki none kwira oya uri umugenzi ari Andre da Franike n'umugenzi mushigikire mu supporting arimo mu bajene bafise impano nkunda ngene babaza nkunda ngene wanajituma iko na BD mu support mu musaidie ariko urakwiye kureka ibintu by'umutima mubi mugire subscribe ariko umutima mubi z'ababoni ibihumbi jana vuba uhebe shaka ngene nkunda abandi ba journalist bagenzi babambwiye yuko bakubwiye wa connect muri system ahantu wowe kubera wakunzwe gose abantu bwo baragukunda ukakata kubapa connection uyu ari umuganga ndabarangira umuganga wala uyu Nuru ni mesha mani ko bareba nkama bifreka arazira adahari abashese bane babakiri ko barirondeza urabibona je mani nakutse kuri TV online man hariho umupeti usanga kunzwe ara nkuwo ukunzwe hano hose ugenda bagaca baguha ibiganiro hari undi mupeti akirondeza ara nkujya mupeti wo muri yagateka ujya mudada ujye ni mushasha love ingo ndakubwira yako ntumbeshere halo vurakwiye we kumwereka ni aho ngene baronka ibiganiro kubera we wamenyereye umwuga akazara amakonti none love singujya mushasha uramaze no kumuha ibiganiro ndamuha ikiganiro umwereka ingo love ingo nambara hose tariro kuri kwiba ukamwereka ingo ukamwereka uti wewe urana kuri mushasha muri kariyere cha muri no mikenyuro gira gutya na gutya nuramwereka kandi wewe wakunzwe rwose mari ntiyakunzwe rwose muveti ntiyakunzwe nanyegera reka tubadagiye ese ngujya aragera amacu tuvuga nta nimero tunafitanye ibaze no kuri kwima ibaze bajya bafite bose ndabagenza ariko yes twa dusunyuma gatonya rero turi kuri no munsi nta ni miss iranahera habaye lancement y'amateka no haske maramubonye mu mitigito ntigeze aboneka no mu interview zabaye zikeya ubwo nashatse kumuvugisha guma yiruka nibihemeze gute ni lancement ya mbere mwari mukoze ushigikira umudamu wawe ibintu bimeze gutegana wabiteguye ngena gute festival reka nshimire abahabaye nshimire n'Imana nzima dufashije kugira ngo tushobore kubikora yego hamikindi jewe nta musanze jinda nayo muririmbyi nari menyereye gukora ama concert mu eglise no hanze yaho igicapo nashaka bon twaragishoboye kugishikako ariko ntitwashitse aho dushaka gushika ntiturahashika urumva rero nibaza yuko vuba tugiye gukora ibindi binini yinya bisumba bijya ariko nabyo ntitubigaye turashimye ariko muraski vraiment n'ibinini bijya mvuye ngo navyo tugaye muri make umva marapfuye gushima murahenda nuraski vraiment no kuri kwimana pe sare marengene yari yuzuye imiduga ariko ibarabara mwarayibonye ariko ngo nico bagaye sare kuyuzuza ni kimwe ariko yari sare y'abantu majana 7
turakeneye sale y'abantu 7,000 none niho mari mwabateguriye nyene rero iyo mbajana kuri stade bari kuza ari benshi ariko rero turipima dushoboye ibiki tugeze he tumeze gute ariko nukuri ndashima Imana cyane kuko byagenze neza twaragize experience twarabonye abantu badukunda ari nabandi badukunda benshi bataje ariko batubwiye ati nukuri byagoranye urabona ko twagize kwinjira ku mafaranga yego nakiriya cyari mu kugira ngo turabe urukundo wabakunda ni bandi bantu boshaka gutanga amafaranga kugira ngo baze kuraba ibintu twakoze okay yes ukiri ngaho nyine rero ni lancement officiel yashigikiwe n'abantu benshi gose umugore amahera wasigaye yemera kabisa umugore yasigaye yemera ndamuhakana no Mano bari kuri kwima ariko murabizi. Okay Nuru ahora basigaye yemera kabisa umugore mahari ajatoa mahari ajatoa mahari yaracikije aya ni kuri kwimana amaze sio fresh none sigu kamerameni wawe yaracikije uyu ajatoa mahari sawa aho sinacikije ko yaje kumurango muze umuryango waramuherekeje amwe uzamanyagikibara mariage ni vuba mariage ni mutereye yo mu supporting go found me ugari mariage ni lancement yashigikiwemo cyane gose ni mu gihe hamaze kuba lancement nyinshi zabagiye batandukanye ariko kandi umunsi maze kugaragara ko sinema ndundi maze gushigikirwa cyane gose ubibona muri rwego gasoma rega ndakubwire Frani ahubwo mu Burundi niho vyatevye sino mu bindi bihugu baramaze gutahura yuko filme dufate nko mu Buhinde mu Buhindi mu Bushinwa muri Amerika za Korea ni bihugu bimaze kumenya yuko ukoreye kuri filme urashe gufata bene igihugu bose yego abantu bashe kubifatira ngo ukabashira mu kiganda rero ushaka ko society gukunda canke uyifata shani baza ko kweri yegereza film nibaza ko ari naco gituma Vanilla Vina cyabo mu best influence sikwera ngo yarafise intuze abafana benshi sikwera ngo ariwe yarakaze ku ma platform nikwera ko ariwe ari hafi nabene igihugu en fait uko kina film uri kurahanura uri hafi cyane uri kuri yegereza imitima y'ababaye yanashobora kugutora nitwo bideha hari abantu musaza mukora akazi kame ka cinema bagize amajambo bavuga bama bako bafashe nabi muri lancement andavuga bagiheko Geranza n'umugenzi wawe n'abandi benshi bagiye batandukanye banyama bagize amajambo menshi bavuga kuri lancement yanyu ndetse no kuri cinema mwasohoye benshi baragize amajambo menshi bavuga yo guponda uvyakira gute d'abord ayo abantu mukora akazi kamwe badashima ibikorwa muri ko murakora canke berekana yuko mwabafashe nabi mu gihe abantu mari mukiye kwakira neza mutifi ngo nabatumire mwabahaye icambere ndabashimiye kuba baraje ndagushimiye igihe ko yaranatanze uburyo bwiwe arimo mu bantu batanze sponsor ndamushimiye na Nyama nyimba yarahashitse naho ntagize amahirwe yo kumubona ndabashimiye abantu bose bahaje kugira commentaire ziri negative umuntu wese wishu agira commentaire bivaye ninge nabone erega turi muri demokrasi umuntu wocu mugira ngo vuga ngo jewe ndenze uburi kuramufata ku nguvu hama kuba bo babara bafashe nabi sinibaze karivyo nibaze ko babeshe ariko kandi nyimba babara bafashe nabi kumburengirana kubera ko nabo bo babifashe nabi bitwaye nabi yabifashe nabi apana kwitwara nabi kwifata nabi utikifata nabi gute twege turafise abantu twamahaye ama invitation turavuga ati muzoze nibaze ko abo bantu baba banditse mu gitabo hama kwinjira muri lancement byari 10,000 mu bantu je tuzinanye bo muri filme muri 10,000 ariko naho yo buri 10,000 nabagenzi banje yombwiye ati bana burya je ndabuze 10,000 ndinga ku mujyana baravyo kubwirira shaje n'umuntu w'abantu bose je nta muntu uzokumva ngaha muri no industry ya filme ni umuziki dufise ibintu dupfa ntabaho rero no kuvuga ngo barinze bavuga ngo babafashe nabe baba nyine bashaka baba barigirira ibiganiro ko muri baronka ama views ariko nta muntu numwe twigeze dufata nabe ntabaho kabisa ego yes hasho ugaragara ntushoje kubashigikira ubona neza ko byabaye ibintu binini no musi ugwego murimo urugerenya gute n'ugwego rw'abandi musanze mukora akazi kamwe Jesi ndivuga ngo turarenze ariko n'ubuntu tugirirwa ofete twege ama step yose dushikako ni Imana itugirira ubuntu ntiturabambere ntiturabanyuma ntiturabaho hagati kandi nta nabo turiko turahigana bari barahari ni benshi nta higana turimo ariko baraho yanora cyo nizera nuko twese turiko turatera imbere
kandi turiko turanashigikirana hariho uburyarya uburyarya nibo babuzanye nta muntu n'umwe njyajya nta n'uburanjyajya nta muntu n'umwe njyajya kweri nta n'uwo twe tujyajya abantu benshi barabigize reka ndakubaze namara ndaza ukimubazaga abantu benshi baragize ma commentaire ati mwaraje gushigikira Mimi Mireille muza nk'umuryango ndetse na twafa muri rusange ko haraje n'abandi baje babaherekeje bamushigikira urubanza rugenda neza ariko muri lancement yanyu yigeze hashika bari abamenyesha yarabye ikibazo cyabaye cyane menga yarashitse Mimi arashokora yashitse rega ukwiye kumenya yuko Mimi burya Mimi n'umuntu w'umuvyeyi festival mbize ndakubwire Mimi abantu byose turavuga abantu barabizi kandi babitahura Mimi n'umuvyeyi ashobora kuba adafise abana muhira ariko arafise abarenze batoye ibintu rero kuba ari umuvyeyi agorwa n'ibintu byinshi jewe numvise bavuga ko yashitse hajya yaracerewe kandi ngo yarinjiye na film yarayiravye bon nta byinshi arambwira ntiturabonana ariko nibaze ko mimato atotujyaje kweri sinabaze ko mimiyo tujyaje ako mujya bwaravuzwe muri rya misi mwe mahurije kutari kimwe igihe mwandika ikete none ndakubaza ikibazo kimwe wewe abafana urabazi sivyo yego uribaze yuko twopfa abafana rega abafana biwawe bana abafana nkuba ariko raba African TV niwe waza kuraba na Diko niwe waza kuraba na Starboy niwe waza kuraba na Yagatek ni babandi nyine na abantu twaremye twovuga ngo turiko dufa abantu dupfike ivyo nivyo abantu badafisi iyo bashaka gushika Mimi turamusapotinga kandi nabone twaranabivuze ati kuhaje twaraje no muri lancement yiwe naho umwana wacu yarafise akabazo twatashakira karona yuko mwarihutse kandi ngo mwasohotse ngo cinema ibagwa berekane cinema twari twifuza kuhaguma ariko urumva nivyakunze kuri umwana ariko amenyo wewe nk'umuvyeyi ntavyo womenya abafise ikibazo nk'umuvyeyi ntavyo nomenya bwo ndabizi abijuye ahubwo ndabizi kandi abijuye uyu nivyo rero ariko ntabwo byagiye bari nyimba abandi bo batugira ubujyaje we ntavyo tuzi ariko twege twiyemeje gushigikirana kwege igihe abantu bagiranye ubujyaje naho bashitse reka turondere iyindi plan B dushigikiranye naho umuntu yoshika kuki tureke ubujyaje kadushigikirana aha yes mu gusoza rero n'uyu munsi data yarasohotse ikirabwa ku nguvu zidasanzwe abantu bashobora kuba bayiraba muri commentaire mutubwire bega mwayibonye gute baza kutubwira muri commentaire ariko kandi hari ibintu wanditse no mushi uvuga ati iyi cinema iraba abanyabwenge uri umuntu atagira ubwenge kabisa ntutahura n'ikintu na kimwe kubera kirasobanye ubuhe buryo bwanora kuko abantu babise yuko barabeje filme abutatahuye atari umunyabwenge butatukanye oya nta muntu je nigera ntuka gusa ahubwo navuze nti isaba yuko uyiraba uri maso ko utaravye uri maso utapotia utakosa kwebina elekera ubisanzwe je ni filme nkuko nami ndayivuga twari bagiye kukandikako kandi sinzi igituma twakibagiye kukandikako ni mweduza ijya filme kwirabuto k'imyaka 12 ntivyemewe kubera iki cyangwa ufite ubwenge buri musi y'imyaka yiye kubera ko ijya filme harimo bashe kwirabika tumukunda cyane canke wanka cyane dufate basikaye episode ko nyine bamaze kuraba antuka hariho kumva wiyasi hariho kumva menga urasi umuntu umuvyeyi runaka donc adahagacira yataye umwana yes rero bikomeje kujya uhava usanga abantu bagiye baranka bagira ibiki rero ni mweduza nibyo sindabisigure byinshi wose gusigira umvye avuga ati muri partie ya kabiri canke n'ibindi bigiye gukurikira niho mugiye kubona kuri kwinshi ego tugiye muri commentaire filime mwayibonye gute ariko urabona murakwiye kugura kamera ingo constant murakwiye kugura kamera ntidukoresha ikintu bibaye kwara abantu murakwiye kugura kamera urana mubashigikire bagure kamera yambu cyane mubashigikire bagure kamera ya mahoro urakoze cyane mubashigikire bagure kamera bampe kamera urazi ngene nkeneye kamera bagure wewe ingo tuje kujya kurya inyama manza kujya kwirira inyama hewe gende umuvyeyi ni hehe noraba ngaho umuvyeyi zirashi zizahiye ntizindazikora sindazi hewe ureke kumpamara jengo mmenye zizahiye none izo zahiye muga ntizirakorwa barashiramo ibirungo noye none umuvyeyi ntibamuha none ngo ahonje ka murambona ubwiza ko stars asigaye afise nko kwibaza ko yonse uri heye kuri kwimana ubuvyi buhe nabirakunda ko bagaragara bakavura karastenda ndabiri ngo hano ingo nibiki yambu cyane umeze neza konst ugume hagufi umeze ntiduka no turamutse none
Hello. How are you? Usa neza. Uratesa? Merci. Iramutse bakunze African TV kwanza. Abakunzi ba African TV muraho neza murakomeye. Ko twe turaho Natwe turashi. turashi. Ni wari mu bikorwa ngahanya vy'amasuku hano onya harimo iki? Harimo udukoryo. Hasi nemerewe kuraba. Hasi nemerewe gufundura ngaha. Imyotsi irabaye myinshi. Usa neza kwanza wambaye n'agapira keza. Urakoze. Batwa ko African TV bagukunda. Bane commentaire z'ubuherutse. Oya. Ego shana zibonye. Ibatse vraiment wabengene bagukunda. Merci. Kandi cyane gose. Okay. Nitwakubonye muri episode ya mbere muri data. Abantu barabonye impano ya Nisi baravuga ati sha Fani arafise abantu bafise impano. Kubwaho tuzokubona gute muri sinema? Shaje muzabona bitandukanye. Hari abazonyanka, hari abazonkunda. Abuze ivyo rero abaciye kubiri. Ubuducanganije. Kanabacanganye n'ubundi. Kangire ko mu gihugu gisahira. Hari umuntu yitwa Nerinati. Uramutse? Hari amajambo yakuvuzeko abigira mama wawe. Yuko donc areka gushira muri cinema bizoba bigukwegera tumutwara inda tumugira gute uravyumvise uvyakiriye gute apanze umuntu kuri rezo social yego ujya mu mbe no mama nini nati bana nati n'umukobwa ujya mwigeme yego ba sinzi byavuga Kiromyotsi akantu yavuze akantu yavuze Kiromyotsi tugura munsi ntuzogumumota imyotsi oya none kiri okay Nerinate kwanza urakomeye meze neza hama merci ubutumwa warungitse vraiment bwadushikiriye merci cyane bandanye guma uturungikira n'ubundi butumwa uduhanura ariko mengo yaguteze iminsi yuko kutanguye kuja muri bino biro nabi zoba bigenda nabi usanga utwaye cyangwa gasanga ugiye mu zindi ngeso mbi uvyakiriye gute wewe je ntaco byangiye c'est vrai ntacyo byambwiye nariyakiriye ati merci vraiment ati muzohangana ati muzohangana na mama wanje sha Angera wanjye umutima ari kuri kwimana okay angera wanjye umutima ari kuri mana gafani Ewe ntuzari hehe inde Shema ntanaza Giheko ari he Yakuvuze kandi rero mwamufashe nabi Giheko Mwaramufashe nabi mwaramusohoye Mwaramufashe nabi motive ngo ntiyango n'ama invitation Logo yiwe ntimwayiboye ko no mu basi None bigera byavuze navyo nibiki Ugararyoshye ikiyago Ntuzabivuze ahubwo siwe Inde Yitwa nde Iva Oyaha Oyaha Yari yaje Iva yabishyize kuri statut Oya ntiyaje rero Mama Lao umuntu ngo twasohoye Ninde basohoye Yari umuntu abuze dimire mu bakinyi ba filime Yari umusanga yabuze ariko Ibumbi 10 Uyu Je nararishe ntumfate nabi naraterereye dimire yo kwinjira Mama Lao ni sawa urumviriza urusaku bariko bariyagira abana bariko bariyagira urumviriza urusaku umeze neza urasa neza cyane uguma wiyubura cyane gose muhomeza insha umengo uri grand seri wa uyu umukobwa wawe hagarara hamwe hagarara ngo hano haragatoya ngo hano hagaya hamwe nama wawe amamuce mutubwira muri commentaire ira neko wirutse marawo kwanza banze bakura bigatoya hamwe na harasha none mwene mutegeje kuzana mugenda yego naco nuri banze basi babanze bayabe na harasha Hirabira ndaba buno bwitse hiraba bravo mengo ni mutonya bwene kuri kwibana ura wiyumvira gute uyumva gute yufise mama wabona akiri muto ano bwo bwitse ndaryoherwa cyane ariko wana bakiri mutonya cyane ni baby he akantu kibe byaho kandi mumwifuza attention barabumva ngahi inyuma ntare ni hari resha ntare ni hari wihene mwitware nabi tugiye kubona rero muri cinema tukitege gute ni gito zo kwidaka kuri wewe gahe mwitege byinshi tuza kutazosubira inyuma nta gusubira inyuma muri uno mwaka ni gutera tuje imbere twizere yuko ivyo Nerinati yavuze bitazoshika Nerinati erega ujya siwe yandemye n'Imana yandemye nta bubasha rero mfise ariko bagacira iminsi uragiye Imana nizi ndaje iby'iwawe ego ariko nk'umwana w'umuntu kandi amaze kumenya entertainment amaze kubona abandi ngende binjiye abasani abatangiye muri cinema akabona kumengo bamwe bace baja mu zindi ngeso mbi urumva basaga experience kiyo no comment urakoze cyane gose yes tujane rero Constant ingore duheraheze gatonya hama araje sivyo umuyihanganira
meze neza Uma utaragurika nk'intuza. je ngendera ku rutaro ndaguruka ngendera ku rutaro nk'inyoni okay Consta mu mire desi data tuzokubona umuntu ameze gute Nzobandi. meni banga ntaco Oya. ngo muzehe Ndabihebye kubikimena ibanga n'amakosa. Si ubivuze rega wankebuye. Nari guhava mena ibanga. uramba barira umeze neza tugasubiramo kano ka tugasubiramo kano ka uri umubona kwe urashonje we dusubire mu bazi urashonje ingoya kanyuma yani ikibazo kiri kuri wewe Muhe brochette. Egende banzanzane brochette. oya ukijyanyuma Nzanzane. voilà umeze neza abantu bakubonye nguri kiriyariya ngurarira cyane kwera kuri kwibara bijya bintu byo kurira kujya wabikuye he Italanyene. tara yawe abantu benshi baragukunze ntabwo bufise mwene ugiye kuba umustari mu mwanya mutoya bakora bariko cyo kwihinya tujane amose aturi uko shaka nurunda gutorere kizi nuru umukameraman ntajya ariko mu photographe ntajya yes ku magara yacu twese nawe tuguhe none merci beaucoup turasubira mu kanya mara n'umusare ku kivi salama mzee umeze neza ngo manzi muce salama ngumiriza mikro basubira mu menda ajya neza meze neza nafatira amahera basi oya amahera ni make sana ntago kwiriye uri umucifu arihe umeze gute ariko aranje wana ibintu wana no kuri mani wabonye umusore dufise yumutse muri Truafa rero mwamubonye yari igitoki mwira bamwe dusangira akanyama mugere egana komera asamenze ngo ni nyama kira basakira ngo yagomba asame baza ngo ni nyama mwago murikorana mwe uba mwita smash akina n'umugabo wanje muri data yego ana mahaba akana ngo manzuze uchugen iyo mahaba yako iko wapi mzee bani ingume hitisha iyo mahaba yako iri hehe gamutse utabizi mubaze fani mahaba lakini mzee mubaze fani akantu nakoze petete yaragashimye raske muzuba mu bifamutse niho yarari oya ariko gashobora kuba ari mugabo akavuga ati ibintu byose nzovyihanganira niho yarari kabisa umeze neza ariko ramutse abakunzi wa African TV. Yes, hello African TV. Umeze neza. Yego. Je ni bon ndashima. Nitwa Smash Finnegan. Kaboom. Nkaba nahigereye nanje. Kaboom. Kaboom nashize gukora ndakora na music man. Naga sinyatire kiwanje na music. Yego. Yes, bo muri cinema data tugiye kubona. Tuzo kutege gute? Muri film ya data. Naje ndi differa gatoya. Kwanza ni opportunity ikomeye sana kuri jewe. Yego. Urabona yuko nahawe role principal. Nari maze iminsi nkina amafilme ntakina ama role principal. Ariko role bampaye ni role irimo ibintu byinshi harimo romantisme, harimo umumesha. So ni role imeze neza cyane kandi bigiye gutuma izina ry'iwanje riduga ku rundi rwego. Yeah. Nakunda kuvuga yuko ngunje muri Truafa shijyana kana kukwiyemera cyane gose none watanguye kwiyemera none ko ngenda ni support jone wawuteze ibintu byinshi bitandukanye my bro harimo inoti harimo ibintu byose ngaho ama contrat maze gusinya ndakwere meze neza meze neza karibero hari yanye nawe basubanze wihe kugira ngo ibintu bibandanye neza nza ka microphone. Yes, merci beaucoup. Nimuze hano rero hama dusangire abantu ngahanya abantu bose ngahanya bariko barafungura bakora sangira ubigiye bitsanzukanye babalao. Salama tena na kiki kana kiki tujane rero hama tudugaruka tugire Kristo. Ego ku mazina ni Uwimana Faxine ku batanzi bakaba banyita Fanira Vine kubera gukora filme. Uyu munsi ndanezerewe cyane kubona mwaje hano mu rugo kwa Kezimana muri Solution Family ariko twahitije ngaha turi mu bya Truafa. Ego rero impamvu yadukoranije kwa gushima kwa kubashimira cyane nshimira abajournaliste ukuntu mwatubaye hafi abanditsi ukuntu mwatubaye hafi
kuva ntangura kariyeri yanje ya filme by'umwihariko kwanza reka ndamushimire Diko Media Diko ingo ngaba kubona Diko niho twatanguye gukorana atandondera ko views ndazi yuko benshi muri ko murondera views ingo sha Diko ngaho wese to zakuzayo Diko Media amashimire kika ndi mukuguha ikintu vrema Diko mukomera amashi vrema Diko wumvise rero wewe aciyanza bamananiza Diko Media n'ukuri ndamushimira cyane ku ruhande rw'abajournaliste twatanguye gukorana kuva kera cyane atandondera ko views ahubwo arondera yuko abantu nyene bomenya bagakunda n'ibikorwa byanje hariho n'undi yitwa Starboy nawe nyene yanshigikiye Starboy ngo nawe baramuzi nawe nyene ni kuva tukigira kandi nawe ntiwari bwawe umusani wari ugitekereza ni sawa ya ndabashimira cyane ariko ndashimira na African TV na Buja Town na Yagateke ini ninde ndire y'Imana jiwo nibaga ntabwo Yagateke raja we nakuvuze wese no kwibaga na African TV ni mwebwe nyene ya ndabashimira cyane cyane nundi mumumbwirizo yamumbwirire Mama Silent nawene twakoranye kuva kera atandondera ko views ahubwo ashaka abantu uko bamenya Imana ishimwe kuba bamaze kumenya ariko kandi nundi mubandanye munshigikira murabizi uje ntabyo noshobora niyo mpamvu uyu munsi nabatumye ko kugira ngo dushobore gusangira kajya hene naho kabaye gato batwongera bagena kandi be batubagira babaga kandi tujye turyoherwe rero maze igihe ntako ndagaragara mu ma interview nyene muri filme suko ntari ndahari ariko nuko nari nafatiriwe n'ibindi byumaze iminsi ndabivuga ariko kandi niko gushimira mwebwe gusa ndashimira n'abakora filme abakinyi ba filme twakoranye igikorwa ca data cyane cyane mu papa murana no mu papa turi kumwe wayishima sana amubona yubaho haujui Kiswahili nivuge papa ivuge onye kinyari papa wanje muri filme ya data presente kandi no muri legend ntuge ngo numuntu uze yakinye filme kuva kera ndamutse mwese nitwa Tade Niragira umusaza murayibona bibaza ko benshi bavutse ngano ko nyene natanguye sinema bamwe ari abana ko bitevye nahereye kunuze nahereye kuri Etage TV hanyuma simara nko kwanyu uko je nabikora ku rukundo nta mavyuzire ndarondera abantu ndabandanya so nshimbiye ni message ko tungana message zikuze z'abantu bahumenka jewe n'abandi nico rero nkundira sinema gusumba hanyuma ndashimira uyu muvyeyi yanyumviriyeko amananye zokora igishoboka cyo merita murakoze mina okay kaye turi kumwe ngaha hafi na Mama Samantha uwo n'umuvyeyi wanje sigaye ubona namwita Mama Samantha nyene umuvyeyi wanje tuba turi kumwe kenshi muri twafa nawe niyidondorana baramunsi anje banyita Mama Samantha kubera filime twakinye ya Samantha nyene gaciye rifatanya Mama Samantha rero nanje twamenyanye ubwa mbere muri academy ntabwo naje mu bya filime nk'icyaduka naravyize uyu yari directrice wanje naho ari Mama Samantha naravyize ntabwo naje mu mwuga nk'icyaduka nababwiye n'ubwo anyita mama nanje yari directrice wanje rero ndamukunda cyane kandi arabizi twanatanguye gukina aho nakinye cyane hari mu mupfakazi n'izindi rero twagumye dukinana n'umwana wanje by'ukuri murakoze kandi ubu naciye mu ntambara nyinshi turi kumwe kubera imbe utagiye njahe abo twari kumwe kirageze asigaye mu Samantha asigaye na Constance na Sefu aringo na Sefu yarasigaye kwe none we kutagiye aba twari kumwe muri academy twari kumwe kuva kera jewe none ko mutagiye mwebwe
twabuze iyo tuja oya twebwe twari dufise urukundo gukuri abandi nabo byari injyanye turi kumwe n'uwitwa Mama Sami umuhanuzi wanje Mama Sami ivuga idondoye nawe ne kandi muzomona muri data ego kumazina ni nyina wa Sami nyina ari imbere zanyu nkaba ndi umukunzi ukurorera amafilime ndibaza ko sindatangwa no kuzikira nkaba ndi umuhanuzi wa Fanny Ravine icyo duhuriyeho dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru dusangiye eglise turavukana muri Kristo tugasangira n'intara mugabo se ati ngo tuko turava kampinga yanje akatuyumva ni karimwo ariko nakuriye bikunze karajamwo buryo iyo muhuriye ahantu musangiye intara mukajyana mukwiye no kuca mwicwa kuko n'abantu muba murimwo bava nk'umwana imwaro haba vuba mugiye kumbona nibaza ko smash kuya nawe bakuone hivi niko nagangi mutruafa mtaniweza kweli hambavu ya fiko arone yitwa smash yes smash Finnegan vuga mukini uze kugira ntimumve nibyo uvuga cyakiri mikini ni Espanyol nshaka ko mvuga moya ni heke bandido nitwa Smash Finnegan nkaba ndumukinyi yabonetse muri filime ya Data akaba ari filime nziza cyane ikira trendinga ngaha mu gisagara cya Bujumbura no mu mahanga so ni filime igezweho filime atanumwe akwiye kutaraba yes wanawake wanatosheka wanawake kutokea na nitroafa kutosheka kwa manaka naona uko fresh akivipi unamaanisha nini look thank you very much unajua kitu gani kinanifurahisha ndugu yangu ni mara kidogo sana utamwona mwanaume mwenzako anakupongeza kitu kama wewe utakutana ni nani hapana alikuwa genuine thank you very much no itwa Junior nawe ne n'umukinyi mbanje kuramutsa mwese kamera ziri hariya ndabanyiswe Jinji itwa Junior mbabariyo naryoye kuba mwaranyiyumviriye ko nkashika hano byaranshimishije cyane hama merci beaucoup ubabwira abanyu baguze baragusapotinga bagu biganiro bagupromotinga yumvise sawa iyo turavuganira bose rero Jinji amazina ariko niyitwa Hamunkene yanzita sawa icyamamare Joshua Nisi muri episode ya mbere natwishimiye hola my people hola ndaza mugoye neza uno mwanya sinzi uko ngene mumeze iyo ndamukanyoni ndeye kwigisha vuga rero nyarutse twakwanye wanje kwaramutse sawa nawe kaboneka muri Data bakwakiriye gute ninde yakwigishije gutamba kuriya twabonye utamba umenga wavyigiye hariya handi navyigiye muri timu yaraho afise timu yitwa Zoe team no muri eglise muririmba indirimbo mpimbazamana batamba mutamba indirimbo mpimbazamana urumva izi ni murimo okay sawa Arasya wewe wishinze inyama kumenga bidela tevye turajeje vuga uramutse uitwa Arasya vuga weko baratevye nitwa Arasya ndo umwana wa mama Arasya na papa Arasya hari hama ndakunda umuryango wanje kandi murahawe ikaze mwakoze no kuza sawa n'ukuntu yamenye kuvuga ijambo ingo ingo uvuga utaja mu mavideo uvuga impamvu utaja muri lazima okay ntabikunda vuga vuga baramutse
ndabaramukije yambo ndabaramukije yitwa Diera umukobwa wanje abambaza impamvu ataboneka cyane mu mavideo ntabikunda mwabonye ko yavuze n'ibyo avuga ntabikunda mugabo kagazomenyera ko nanita na sefu tukwakwanya sefu yanjye sefu yanjye nyarutsa muraho mwese ndahaze ukuguru kw'impene ndumwe zose reka ni umuvyeyi sawa imvugi ubishaka niho bashimira abo bose we nibagupromotinze kuva kugera gushika imbere yacu hari ayo makamera nayo mu Bushinwa yose arunze ngaho aho muri hose turabashimiye abantu mwaduteguriye impene uburobe ibinyobwa intebe z'inzahabu hejuru hara ani ngo duheze ani ngo duheze hariho n'abatashoboye kuboneka mushaka bwende vuga tugire Kristo naganze Kristo nimvugiye je nitwa Anita mu psychologue ako kantu umwe mukibuka ako kantu mugafate no mu psychologue aho abantu bavuga ngo muri filme haza abantu batize ngo gusa abantu ngo bagize aba bose barize nivyo rero ako nakagaye sawa hari ibindi oya nivyo wahejeje okay rero je nibaze ko nta bindi bintu na bimwe byatuzanye ngaha atari kubashimira rero mujye munwe babongere impene hari yindi iziritse navuze bagire bayotse amatuge tunwe mwese cyafata vuge ebe we nuvuga kandi isheri ngo usozere kawuza n'ujya mu vinyo tunwe kuko mubinyegeza uri ko binyegeza ntubinyegeza ariko ntasi ahari okay mumfotore mani wewe usindi kumutamfotora aje ndo okay guys turabashimiye kuba mwatwitavye mukaza murabashinwa okay turabashimiye kuba mwatwitavye mukaza nivy'igikundiro ariko cyane cyane cyo dushimye ni kubona mwaraje umunsi wa lancement mwari benshi cyane twarakunze ngene mwaje aho ndiko mbwira bari nyuma abatari ngaha abari barakurikirana kino kiganiro mese kuri support yanyu no kubera bifuje kuza hamwe ntibyakunda ko bashika turabetse ko mudukunda ariko kandi film irikarabwa turabashimiye nkuko twandaya tubivuga uyu yaramaze iminsi adahari ariko kuba muri ko muramusapotinga mumushigikira muraba ibintu vyiwe gogo y'ingwino ni vy'igikundiro rero niyo mpamvu duteramanye ngaha n'aba bakunzi bacu nkuko mubibona abakunzi bacu abakorege abakorege uyu ni umukorege ngo ndakwerekane umukorege uyu muri filme mu buzima busanzwe n'umuvyeyi cyane umuvyeyi ariko muri filme n'umuhungu wanje mu buzima bwa filme mu mushigikire yakinye kuva kera ariko arageze yuko impano yiwe muri hakonesa rero ico nkundira filme mu buzima bisanzwe bari papa kandi vuba nawe nari mu gukora filme yiwe afise histoire amaranye imyaka wambwiye kari siza afise histoire amaranye imyaka 8 turi nawe mu kuyikora na mama Samantha afise histoire amaranye imyaka 4 bon turafise amafilme menshi tuzigiye gukora mama Samantha rero mu buzima busanzwe nawe aba ari umwana wanje muri film ariko ni mabukwe muri ni mabukwe mu buzima busanzwe ariko muri filme mubashigikire nyimba mwarabonye Truwafa n'abana ba Truwafa mubashigikire biraryoshe kuba dufise abantu bakuze baduhanura aba n'abantu twigira ko ibintu byinshi wanashima no mu rugo
nimba muvuga ngo turashobora kuba tubatse neza no kubera ko aba bavyeyi bacu baturi hafi batubwira ati burya umuhungu suko bikorwa hindura giruku nico gituma dufise abadushigikiye rero nabo mubashigikire mwakoze kuza muze babona mwibarabara imodoka ya mukamanye kumbura gatoro kaheze ntimuzomurengane gutyo mutamuhaye mumunguruze mama Samantha nuko nawe nuko turi kumwe twese rero tukabahamagirira turyoherwe nkamenyesha makuru nta bindi dufise ibintu cyatari tuvuga vyaheze bye bye yeah mama lao karibu sana ndindekira amazi ni sawa umeze neza urasa neza kandi ntiturambirwa kuguma tubikubwirireka merci usanga ukifaza nuko cha wishimye yaje sinishima jewe fradi turazi nayo rabizi ne ushaka mvuge muri commentaire oya nawe akabesha Angeline hatubwiye ati ngo abwirizwa kwishima kubera ko umusaya yabikoreye je sinishima vraiment akora bikoreye ndi utugiye bikoreye reka Jesi nishima hashimwe Imana ariko gusa nyene hariho ibindi vyizigiro nyene umuntu abafise bigatuma avuga yemye iyo uri kuravuga hari abantu baba bibaza iyo uri kuravuga atacu winona cyangwa nyene uri free baba babona umengano bwibona ariko ntabwo ari ubwibona hari akaririmbo karaho ndakibagiye ngira ati mwibuka uja gusenga uvuga ngo imintu zose yarayi ubu ngenda nemye urakabona yego kavuge none wewe tukavuga ngo ugiye gusenga ndayumva yego mugabo nyine navyibagira muri commentaire muraza kutubwira ngaho onye ivuga gute iyo nyene ndabutse ukuntu niyo nyene ntaco muri commentaire baza kutubwira yes lancement officiel yabaye réussite jana kwijana nibaza ko wavyiboneye umutu wakoresheje noyo no si jana kwijana ko kabarundi tudashima nuko ntabwo ari jana kwijana haro ibintu byinshi nari nifuza ariko bitakunze ku mpamvu zimwe n'izindi ariko urugero byakunze ko Imana ishimwe byageze neza abantu baraje kugushigikira ariko kandi abantu musanze mukorana cinema benshi baraje kugushigikira ariko hari abaje bataha bidoga yuko mwabakiriye nabi service itari nziza gute agiye ko nabandi twakira abantu neza uwo muntu namba yarafise ikindi kibazo araho mwafashe naye murabasohora mu motive nta invitation mwabahaye jewe abari muri organisation ngo oya urumva bari babijeje ndibaze twabivuze kuva avant yuko aba batafise invitation bazoriha kandi nibaze umuntu yarinze agira umutima wo kuza kugushigikira ibihumbi 10 kubitanga ni ibintu bisanzwe haro n'abandi bantu ndanabishimira cyane arabavuye mu Rumonge abavuye Makamba abavuye mu Rutana abavuye mu Ruyigi baremeye barariha mu matike yabo ariko baraza bashitse baranariha barinjira none ucumbura uwavuye ngahe Bujumbura kwari namba yarafise umutima wa support bon ashobora kuba yarabibuze muga akavuga ati jambwiriza kuza kumushigira Fanny Lavine amageze kuri gate ngaca mumuza kwinjira kubera ko yarabizi yuko kwinjira ari amafaranga yari kuca avyihoza ntaca ari umustar aya bisi akayampa kuri ntuze kuri limikash ari mu vyongo yes ari abantu mu nyuma still bagumye bavuga nabi cinema yasohotse iraza ko makomatera hora yabo uri kurayibona muri iyi minsi arana ko ravuga je cinema imeze nuku donc nitwayikunze uko tatumiteze Fanny nyuma y'igihe kinininya siko vyagenze iyo ko mu majambo nkayo onye mu gihe uzi inguvu uri kurashiramo canke washizemwo muri iki kiringo cyose uvyakira gute je ntaco bintwaye c'est vrai amakomantere iyo abantu bavuga ngo sinzize cyangwa iki ntibagende bayirabe hama bace bazabamye ega n'abantu baja bavuga n'ikintu batanakiraje umuntu agenda kuyiraba akaca avuga ati aho bitameze neza naha ku munota uyu ikibazo kihari ni apana kuvugira muri rusange hari abantu nyine bameze uko okay twarabonye itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu ngagara kuri Ozone Galaxy wewe n'umushinga nahaye wawe mwaraje gushigikira Mimi Mireille ariko ku munsi wa evenement yawe Mimi Mireille ntitwamubonye abantu bashobora bigize ko amakenga ati yaraje Mimi Mireille yaraje yatatevye bo abantu ntibamubonye peut-être ariko hari abamubonye kuko naje sinamubonye umugabo wanje no yambwiye ko yamubonye yaraje uno munsi muri sinema ndundi biraboneka yuko harimo urukundo rudasanzwe ariko kurundi ruhande abantu bavuga yuko mujyajyana hagati yanyu Bega hoko nivyo. Umva dushoboye kubyagena ntumva ko ari intambwe. Kugegena ni sawa. Tubishoboye.
bari inama kubera ko je nibaze ko kuryagera n'ikintu cya mbere kigoye je nkanje ntavyo nashobora kuryagira umuntu kuko kuryagera n'ikintu kiruhisha umutima cyane gose rero je kubwanje nta buryagera ngira sinzi abandi yes ni kiye kintu kidasa n'umuntu kutega muri data uko abantu bari bayiteze hari abantu benshi bari bazango ijambo ry'Imana biva n'izina data abandi bakimvira ibindi bitandukanye n'ikintu abantu bo kwitega niki kintu bo kwitega ko bazigiramo muri iyo reresi ikintu kidasanzwe nuko ubwa mbere ndibaza episode ya mbere mwarabonye ko idasanzwe aho umwana muto cyane yatinga gusumba n'abantu bakuze hamwe ikindi kintu naco ni rya mbere nk'inyenda kimuga hajya muri data nkina afise bekiye warabiho ego ururutse abandi barurira indege agashimwe ku muntu atora ikintu cyari cyatumye burya mu muga tuzobimenya muri film ariko tuzobimenya muri film ubwo ubu nyene muri commentaire atubwire ni mikasha cyayitanga shawara kuswe n'umugabo barakuswe n'umugabo kare umugabo sinuze najya ruboga smash najya umugabo wawe sangwa yaguhonze sinze babyandike muri commentaire kandi ndi serieze ugitora rimikasha isi muri commentaire mutubwire kasozire kuri kano kantu kari ku ruhande abantu bashobora abonye video yo kuri TikTok ya wapostinze iginyo ryamanyutse ngaha anya muri imisi nyene iheze iginyo ryamanyutse TikTok mbona abantu bashobora kuvuga baje bamesha gitandukanye ati yasubiye kandi gukutwa Fanny Lavine kugira umuhongura n'igiye amara ariko nawe no kuri kwima ariko igitangaje uraduhenda ubu rimeze neza imeze neza nyine abaganga buba cyangwa rwa joro warwaraye nyamanyinshi cyane pudi barashobora kugize ko amakomantere hariko benshi baragize ko amakomantere ariko ntacu twaye ni bon en tout cas kuri no kuhe ryanje barabizi ko yamenye yimbere atari original wanje rero hariho nk'igihe bishika nkagira ari inyama karenza nari inyama nkarenza ubona ko ndazikunda ugasanga ryavunitse cyane nk'iboma nkavunika rikavunika rero nari inyama nyinshi bagukure kamaruru bavyumvise ubu donc n'igihe bitwaye n'abashaka bibongereza umaraho ngo kuma bavuga yuko uri mapengu cyangwa amenye ngo aguma guhondagura amenye akacaguma avamwo ivyo birakwiriye yape nibikwe n'umusi mu rugo gwiza vraiment kazi matari kuri byo bari kora usanga atanu rushura harya no baski wadohena no ngo hano usanga atanu rushura igerurya none na urujya kweri abantu benshi mu rugo bamenyereye bavuga ati abana nimba watanga urugo mu magoko n'urundi niko bizogeye ariko Imana yarakwishuye ibyo sivyo vraiment abagabo bose si bamwe kandi n'abagore bose si bamwe ingo nziza zirahari Imana kandi iracatanga ingo nziza nipfuriza n'abakunzi banje abubatse ingo zimeze nabi n'ukuri Imana ibagirire neza namwe mubishiremo n'inguvu abo mubakanye muborohereze mugira urukundo ariko kandi n'inkumi nazo ndazisabiye kuzogira urugo rwiza nk'uko mfise ukanurera ko ntafite urugo rubinago nabivuze Imana iborohereze ibahindure nabo nyene bagire ega se abagabo gusa ari babe hariho n'abagore usanga ari babi rero umwe wese agire effort yo kubera mwiza mugenzi we yes mama ra wakoze twari inyama genda bakongere ni reka ngende bamperere yes merci beaucoup mugiye mwese makoma dukikirana yari mu rugo kwa Nohask na Fanny Lavine aho twaje kurya ibintu bikorana ku bintu bisa neza ngaha anya asante sana